twe mu bisanzwe turabagwiza mbuto turagenda tugakura mbuto muri izabu natwe tugasha tuza tukayigwiza. Imbuto rero turonka si iwacu twebwe twenyene, ni imbuto shaduha n'abene gihugu bo mwaka karere. Burya mu bisanzwe twebwe mu kugira ngo tuze gukorera ngaha aye twaje nk'icirore c'abandi. Mu bisanzwe dusanzwe turi mu ikomite y'igihugu yarijejwe kwigisha abene gihugu guhindura ingendo, tugira koperative mvyeyi yitwa SIAP ariyo yari yatumye haba n'amakoperative yose mu gihugu. Rero twebwe kubera ko twari nk'indongozi z'abandi twategerezwa kuba akarorero k'abandi. Jewe rero naciye mpitamwo kuza gukorera kuri uyu musozi ncamba akarorero k'abandi. Aha rero twabikora vyatumye abene gihugu muri kano karere barima cane. Nuko hanka akarorero twe twari dusanzwe ngaha tugura imyavu y'ikirundi muri kano karere. Ariko gushika uno munsi kubera yuko abene gihugu nabo babonye akamaro k'umwavu icarico, naho wogenda guhiga ikivumvu kimwe c'umwavu ntibashobora kukiguha kubera ko nabo ayo masube barayakoresha iwabo. Ni naco gituma wana twaciye tuja mu mugambi wo korora. Rero twebwe twari dufise ihangiro ry'uko twigisha abantu guhindura ingendo. Nari umushinga amateka ariko ndabona yuko duciye mu bintu vy'ukurima dushobora gutera n'iyindi ntambwe. Rero abene gihugu muri kano karere vyarabagiriye akamaro. Uno munsi bararima, hariho n'imbuto nabazaniye cyane cyane imbuto kurima umuceri muhira. Ubu mwaka karere nibo bambere barima umuceri muhira kandi bakimbura cyane. Ivyo byose babibonye ngaha baraje barawutera ngaha mu ndimiro ziwanje, barawutera nk'abakozi, hanyuma ca turabaha nabo imbuto baragera gutera mu mirima iwabo. Rero ngaho uye barimbura cyane umuceri wo muhira. Ikindi naco kw'ivyo vy'akarorero ayo mashira hamwe ayo makoperative twarakoze ku buryo nabo tubigisha guhindura ingendo. Nk'ayo makoperative y'abakenyezi agwiriyemo cyane abantu b'abanyokuru. Nagomba ndababwire yuko abo banyokuru bwa mbere bakiza kubera ko baba bari kumwe n'abantu bakiri bato bashobora kurima, twarababwira bati abakiri bato ni murime, namwe mwa banyokuru ni muherekeza, bashobora gukangaza bagakangaza, abandi badakangaza nabo baca bajamwo bakicara, hanyuma amasaha ageze gutaha bagaca bandikirwa mu bandi. Ariko rero turafise ikintu cyadutangaje gikomeye cyane. Abanyokuru bitakunda ko bahagarara, abanyokuru bitakunda ko bunama, mu nyuma uko bagiye baramenyera vyarahavuye birakunda, bararima. Ubu nibo barima cyane, ngira muraza kubibona nimwashika hariya. Harimo abanyokuru bakuze, muhava mwibaza ngo kumbe ngo dukoresha abantu bakuze cyane, ariko byabaje muko nyene kubera twe twibagije ati ni kubera hajya baguma bicaye bari muhira, ayo kubera iyo baje bakaja hamwe n'abandi bari ku kivi baratwenga, ugasanga bararyohewe bameze neza. Tukizera neza yuko ivyo byose rero byace bituma baca bamera neza, barabikunda. Ubu barakomeye cyane, nibo barima cyane gose, abantu b'abanyokuru nibo barima cyane. Active bangana bose hamwe 380 nibo bakorera ngaha aye, kandi bose bimeze neza, bararonka agafaranga kandi barashima cyane.